kuko umuntu aragoye. Satani aramufata aho cyatumye umwami aza yazanywe na misiyo ikomeye cyane iyo gukiza umuntu ngo amubohore, acamuha ububasha bwo gucika umwana w'Imana, ave mu bubasha bw'umwijima, ave mu bubasha bwo kwitwa umwana wa mubi, umwana w'umubi, umwana wa Satani. Mbega murazi igihe Yohana yabatiriza kuri Yorodani, ngo abonye abafarisayo, abonye abasadukayo baje kuri we, yababwiye ngo iki? Ngo arasemera aravuga ngo mwabana b'inzoka mwe. None iyo nzoka ninde? None yaratukanye Yohana. Yohana yababona mu bumara bw'inzoka, yabona mu bumara bw'umurwanizi, umuntu Satani yaramubosha amugirira nabi. Yohana arahagarara avuga ngo mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo murake buzoza? Twaraburiwe, Yesu ashimwe. Twarahunze urake buzoza, ngo nuko ni mwami imbuto zimeze gute? Zikwiranye no kwihana. Mwami imbuto zikwiranye n'agakiza. Muse n'abantu bakijijwe. Yesu ashimwe. Imana ikikora ibintu bikomeye kuri abantu bihanye naho nyene ikibaha mpwemu yera, kugira ngo mpwemu yera abe muri bo, abarongore. Mpwemu yera abahindura abana b'Imana, kuko Bibiliya iravuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Imana ikikora icyo gikorwa, iduha mpwemu yera kugira ngo mpwemu yera tuzigame, mpwemu yera turongore, tugumane ubwo bubasha bwo gucika abana b'Imana. Ndagwana babwiye umuntu kubona ahinduka nicyo gitangaza cya mbere. Ni gitangaza kandi aho buri ngaho utarahinduka, ariko Yesu acari ku kivi, acari karakora ahindura. Haleluya. Mpwemu yera acari karahindura. Nababwiye ngo Imana hageze aho yicuza ku muntu. Imana iravuga ngo ndicujije n'ukuri ico naremeye umuntu kw'isi. Yesu nashimwe. None rero uyu munsi turi hano twese turanezerewe. Umunsi wa Noheli n'umunsi mwiza, umunsi abantu banezerwa, n'umunsi isi yakiriye ikintu gikomeye, kwakira umukiza. Umukiza aje gukiza abantu biwe ibyaha byabo. Cetuma musanga ibintu byinshi biyagayaga, ibi bita sape Noheli bariko barabishira hirya no hino. Muri iyi minsi nagiye ndaba babitanguye kare ahantu henshi nko mu mamangazini n'ahandi, gasanga biriko birayagayaga, indirimbo za Noheli ziriko ziraririmbwa, kuko abantu hari ico bibuka. Yesu ashimwe. Ku isi yaronse ikintu gikomeye. None rero reka dushike n'amajambo y'Imana kugira ngo tubivuge tubisoma muri Bibiliya. Muzingure Bibiliya zanyu muri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca kabiri, igihimba ca kabiri duhereye ku murongo wa mbere, ndaca kuvuga intumbero. Yesu nashimwe. Avuga ngo abanyabwenge b'inyenyeri baninahaza Yesu. Mbega umunsi twaje kumuninahaza. Reka dusome rero Matayo igihimba ca kabiri ku murongo wa mbere. Avuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu c'Iyudaya
ku ngoma y'umwami Herode haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baja i Yerusalemu, barabaza bati umwami w'abayuda yavutse ari hehe, kuko twabonye inyenyeri turi iburasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Umwami Herode avyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose, akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose bo muri ubwo bwoko, arababaza ati Kristo azovukira hehe? Bati ni Betelehemu mu gihugu c'i Yudaya, niko vyanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana. Ngo kandi wewe Betelehemu mu ntara ya Yuda nturi mutoya mu baganwa ba Yuda, kuko kuri wewe hazova uganza, niwe azoragira abantu banje b'Abisirayeli. Uno Herode ahamagaza abanyabwenge mu mpisho, abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye, abatuma i Betelehemu ati mugende mubaze mushirutse umwete ivy'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo nanje nze kumushengerera. Nabo bumvise ivy'umwami baragenda, maze iyo nyenyeri babonye iburasirazuba irabarongora, irinda ishika hejuru y'aho uwo mwana ari, ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri banezerwa akanyamuneza kenshi. Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe, bikubita hasi baramupfukamira, barumura ibisimbo vyabo, bamushikanira amashikanwa izahabu n'imibavu n'isenga. Babwiriwe n'Imana mu nzozi ngo ntibasubire guca kwa Herode, baca mu yindi nzira bisubirira mu gihugu c'iwabo. Yesu nashimwe. Dusuye amajambo menshi, ariko ngomba mvuge intumbero y'ijambo Imana yashize mu mutima kuri uyu munsi wa Noeli ngo dusangire. Ni ijambo rivuga ngo kwakira umukiza. Yesu ashimwe. Kwakira umukiza. Ya ndirimbo y'abagora ni indirimbo muri iyi minsi usanga iriko irarimbwa cane, ngo nezerwa cane wasiwe, ugirente wakira iki? Yesu Kristo ni umukiza. Yesu ashimwe. Izina Yesu risobanurwa ngo umukiza. Kristo risobanurwa ngo wasizwe amavuta canke warobanuwe kugira ngo akize abantu. Imana ishimwe. Rero tunezerwe ko twaronse umukiza. Uwo mukiza rero yavutse uyu munsi twosubira tugasaba kongera kumwakira mu mitima yacu, kugira ngo Yesu yongera yivukiremwo. Haleluya. Wa muririmbyi muri ya ndirimbo avuga ngo nezerwa cane wasiwe, hari ikindi gice yashizemo avuga ngo none amahwa n'ibitovu nimugirene nimubirandure. None iyo ndirimbo ntimuyizi n'ukuri. None amahwa n'ibitovu nimubirandure,
ibitovu mugirente. None ivyo bimeze nk'amahwa n'ibitovu n'ibiki? Ni ivyaha mubirandure, kuko ngo bishishikara kumera mu mitima y'abantu bikabazanira umuvumo. Ariko Yesu yazanywe no kugira nde? No gukiza abantu. Imana ishimwe. Rero uyu munsi ni intumbero yo kwakira umukiza. Dusomye muri aya majambo y'Imana turabonye inkuru z'aba banyabwenge b'inyenyeri. Aba nabo nagomba kubavuga ko ingene bakiriye uyu mukiza, kuko uyu mukiza yari yarahanuwe imyaka myinshi ko azovuka. Abahanuzi cyangwa abavugishwa n'Imana baramuvugako, Yesaya aramuvugako, abakurikirana ibya Bibiliya bavuga ko hari haheze nk'imyaka irenga 700 Yesaya yahanuye ibyo kuvuka kwa Yesu. Mika yaramuvuze ko mbere aravuga yuko azovukira i Betelehemu, kandi yapfukiye i Betelehemu nyene. Hanyuma abantu nabo bari abanyabwenge b'inyenyeri, bari bazi ivy'inyenyeri, kandi igihe Yesu yavuka babonye ngo inyenyeri yiwe, niko Bibiliya yatubwiye, inyenyeri yiwe barabona ati iyi nyenyeri yerekana umukiza yahanuwe kera yavutse. Ngo baca barayikurikira, irabarongora, irabajana, kandi w'ico gihe baja kumushengerera ngo ntibagiye iminwe misa, kuko bari bagiye gushengerera umwami. Yesu adufashe. Bagiye biremetse, bagenda bikoreye. Yesu ashimwe. Bagiye kugira ante? Kumushikanira. Imana ishimwe, kuko yari umwami avutse. Aba banyabwenge bagiye bafise ikintu gikomeye mu mutima, baca bava iburasirazuba bagiye kumushengerera. Iyo yari yavukiye i Betelehemu, Betelehemu naho hari epfo y'i Yerusalemu, epfo mu ntara ya Yuda. Baragiye kabisa. Yesu ashimwe. Narasomye amajambo, ndabona baragiye, akagorane kabashikiye nuko baciye hehe? Kwa Herode. Nakona akagorane kabashikiye guca kwa Herode. Abakurikirana ibya Bibiliya bavuga yuko kabaye akagorane, kuko iyo nyenyeri yari ibarongoye. Hanyuma wabona iragiye ishitse Yerusalemu mu gisagara canke mu muji, ngo wabona ntihagaze ngo ice ikatira muri Yerusalemu, ko bavuga ati umwami yavukiye mu muji ahantu heza sayangana mu gisagara. Ngo waba nk'abantu bagize wasiwasi, bakekerana ati uko biri kose ntitworengana tutagiye kubaza. Haraho kumbure sinzi numva nakagorane inyenyeri. Mbega twebwe burya turongorwa n'iki? Mpwemu yera, tukarongorwa n'ijambo ry'Imana. Baca barakata no kwa Herode ngo baradodora, basaba umubonano, bati tuje ngo muturangire uyu mwami yavutse. Numvise Herode avyumvise, ngo yarahagaritse umutima n'ab'i Yerusalemu bose barahagarika umutima,
Herode yavuze ati ziranyazwe ngiyo kudeta. Bibaza yuko Yesu aje ababaye ivyo kuza gutwara isi, mugabo ngo yaraje ababaye iki? Imitima. Herode ngo arahagarika umutima, ngo acahamagaza abanyabwenge, ahamagaza abantu abaherezi, ngo arababaza ati murumvise ibi bintu, umwami yavutse yavukiye he? Ngo baca bagenda mu bitabo, ngo barazingurura, barasoma, barasesa, baravuga ati oya, ntiyavukiye ngaha. Ko yavutse ico Bibiliya ivuga, ico ibitabo vyavugishwa n'Imana bivuga, yavukiye i Betelehemu. Ati kuko Bibiliya ivuga ngo wewe Betelehemu nturi mutoya mu ntara ya Yuda, ati muri wewe hazovukira uganza amahanga. Herode aca arababwira ati genda mubaze, mugende i Betelehemu, mubaze mushirutse umwete rwose, mumenye mubone aho hantu yavukiye, hanyuma muce muza mumbwire, nanje nje gushengerera uwo mwami. Atamushengerera siko yagomba kumushengerera, yagomba iki? Yaca cyane ingabo zose bagaca bamunigura. Herode aratumuko. Murabona igituma abantu bavuze ati abantu bagize akagorane, ngo hanyuma rero ngo bavuye kwa Herode, bavuye aho mu gisagara Yerusalemu, ngo baca bongera kubona ya nyenyeri. Haleluya. Bongera kubona ya nyenyeri, ngo bayibonye, ngo banezerwa akanyamuneza kenshi, numva bariruhukije, kandi bari bagize ingorane. Ho kwa Herode numva ko bahagiriye ingorane. Baca bongera barayikurikira. Imana ishimwe. Barayikurikira. Ikirabajana ishitse aho Yesu yavukira ahagarara. Nabo baca barabaza, baca barabwira ati umwami ari hano yavutse. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hanyuma rero bashitseho, twebwe turavuga kuri rya jambo ryo kwakira uyu mwami. Bashitseho, murumva hari ico bakoze. Baciye baca bugufi, ngo barapfukama, baramusenga, baramushikanira, baca baramushikanira ngo amuriki. Ibi bintu bari bafise n'ibintu bikomeye. Twumvise ngo bari bafise izahabu, n'iki, n'imibavu, n'iki. Ivyo bintu n'ibintu bikomeye, kuko ivyo vyerekana ko Yesu ari umwami koko. Imana ishimwe. Amen. Kuko izahabu zashikanirwa umwami ni ibintu by'igiciro kinini, kandi ibwami habayo izahabu, siko none? Izahabu, umwami agira amazahabu. Ibi rero vyerekana yuko Yesu Kristo ari umwami avutse. Yesu ashimwe. Amen, amen. 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 Umwami w'isi yose, si umwami gusa, umwami w'abantu. Haleluya. Amen. Umwami akomeye. Twaje kuvugana uyu mwami ibintu akora ku muntu amwakiriye. Yesu nashimwe. Amen. Hanyuma iyi mibavu
nayo yerekana ko Yesu ari umuherezi, kuko imibavu niyo abaherezi bakoresha mu gutanga ikimazi. Yesu ashimwe. Imibavu byari ibintu bimota neza, by'igiciro kinini, bimota neza, nibyo abaherezi bakoresha mu gutanga ibimazi. Yesu n'umwami akongera akaba n'iki? N'umuherezi. Kandi Yesu n'umuherezi. Haleluya. Bamuririmbye aribyo avuga ngo mwijuru imbere y'Imana vise umuntu agira ante? Amvugira. N'umuherezi mukuru kandi yitwa nde? Yitwa Rukundo. N'ubu ariko akora igikorwa cy'ubuherezi mw'ijuru, aradusengera, aratuvugira. N'umuherezi mukuru. Ivyo ni ibintu ibikorwa vya Yesu. Haleluya. Isenga nayo nayo cyari ikintu cy'igiciro kinini, kuko isenga nayo barikoresha nk'amavuta yasigwa umwami iyo apfuye. Mu kumuhamba bamusiga isenga. Amen. N'umuherezi iyo apfuye bamusiga isenga. Byari ibintu bizimye cyane, ntibyasigwa umuntu wese ngo nuko apfuye, kiretse umuntu akomeye, umutunzi nk'abami n'abaherezi. Kuko abaherezi kera bari abantu bakomeye, iyo bapfuye rero haleluya, babosereza isenga bakabasiga kugira ngo kumbure ngira no kubora ntiyabora vuba. Imana ishimwe. Ibi rero byerekana urupfu rwa Yesu bwari nk'ubuhanuzi, byerekana ko Yesu azopfa. Kandi urupfu rwa Yesu rwatubereye ikimazi kinini. Haleluya. Urupfu rwa Yesu. Ibyo rero barajana baramushikanira. Murumva ko baramwakiriye, abanyabwenge baramwakiriye Yesu. Haleluya. Kwakira Yesu, kwakira umukiza. Hanyuma rero ngo baryamye baca babwirirwa mu nzozi n'Imana ati ntimugire, ntimusubize kwa Herode. Imana idufashe. Ntumusubire muri iyo nzira mwazananyemo, muce mugenda. Baca baragenda. Uyu munsi kuri iyi Noeli nagomba kubwira ngo naho bahari ibyakugoye, ntusubire kwa Herode. Imana igufashe uhindukire, ntusubire kwa Herode. Ucugaruka mu nzira nziza. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Hanyuma muri aya majambo rero twavuganye, twavuze intumbero, ariko nagomba mvuge kuri aba banyabwenge ingene bakiriye umukiza. Mbega wewe umwakira gute? Umwakirana urukundo, umwakirana icubahiro. Kuri iyi Noeli wumva ko Yesu mwakiriye kugira ngo asubire avukire mu mutima wawe. Turavye mu majambo y'Imana, amajambo y'Imana turabona dusomye hariya mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana yimba ca mbere. Turabona uyu Yesu, umwami, uyu mukiza turiko turakira uyu munsi. Twongere tumwakire tumunezererewe mu mitima yacu, kuko hari ibyo Yesu ategereza gukora.
kandi nawe utaramwakira umwakire. Yesu nashimwe. Yohana igihimba ca mbere dusome ariya ku murongo wa 10 n'umurongo wa 12 turabe ico atubwira. Yohana igihimba ca mbere umurongo wa 10 aravuga ngo yari mw'isi, amajambo muyigeko neza uko ameze. Yari mw'isi, uwo ninde? Yesu yitwa Jambo w'Imana yahinduye umuntu. Yari mw'isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Isi ntiyamumenye. Yari mw'isi Yesu, niho yamye, isi yaremwe nawe, ariko aje mw'isi, isi ntiyamumenya. Ku murongo wa 11 yaje mu vyiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Aho ni isi rero yagiriye ubuhombe, kuko igikorwa Yesu cari camuzanye cari igikorwa gikomeye cyo kubohora abantu ngo bakire agakiza, abantu bakizwe, abantu babeho neza, abantu babohoke, bave mu mabohero Satani yabashizemo. Isi yahahombeye. Abantu ntibamenye ko ari Imana yabagendeye. Murazi hari izina Yesu afise ngo yitwa ngo Emmanuel. Azokwitwa Emmanuel bisobanuka ngo iki? Imana mu bantu. Ahandi naho ngo Imana iri kumwe natwe. Mwumva Imana yaje mu bantu, abantu ntibayimenya. Ku murongo wa 12 ngo ariko abamwakiriye, abamumenye bakamwakira bose, abamwakiriye bose yabahaye iki? Yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Yesu ashimwe. Baciye bahabwa ububasha bwo gucika abana b'Imana, bamwakiriye bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ahantu rero ndahashitse haranezera, harandyohera. Abamwakiriye bose yabahaye ububasha baca bacika abana b'Imana. Amen. Ndashima Imana ko yampaye ubwo bubasha nkaba umwana w'Imana. Shima Imana yabahaye ububasha ugacika umwana w'Imana. Imana ishimwe. Aha rero iyo ndahashitse nza mvuga nti abamwakiriye bose Imana yarabakoreye igitangaza gikomeye. Uyu mukiza yabakoreye igitangaza gikomeye. Nagomba ndakubwire, hajya guhinduka ukaba umwana w'Imana, guhinduka ukaba umwana w'Imana ni igitangaza. Sibyo none? Mwe murabishira mu bitangaza ico. Kuba umwana w'Imana ugahinduka ni igitangaza. Yesu ashimwe. Mbere nico gitangaza ca mbere gikomeye ku muntu guhinduka, hajya n'igitangaza. Amen. Ugahinduka. Erega guhinduka ni ikintu gikomeye. Guhinduka umuntu guhinduka umwana w'Imana. Murabona ikintu kikagora Imana n'umuntu. Umuntu yaragoye Imana. Imana yari mu muntu, yaramuremye n'ibindi byose. Mugabo umuntu Imana yaragarutse iricutse. Kuko umuntu
satani yaramufashe aramufata aho cyatumye umwami aza yazanywe na misiyo ikomeye cyane iyo gukiza umuntu ngo amubohore, acamuha ububasha bwo gucika umwana w'Imana, ave mu bubasha bw'umwijima, ave mu bubasha bwo kwitwa umwana wa mubi, umwana w'umubi, umwana wa Satani. Mbega murazi igihe Yohana yabatiriza kuri Yorodani, ngo abonye abafarisayo, abonye abasadukayo baje kuri we, yababwiye ngo iki? Warasemera aravuga ngo mwabana b'inzoka mwe. None iyo nzoka ninde? None yaratukanye Yohana. Yohana yababona mu bumara bw'inzoka, yababona mu bumara bw'umurwanizi, umuntu Satani yaramubosha aramugirira nabi. Yohana arahagarara avuga ngo mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhungurake buzoza? Twaraburiwe, Yesu ashimwe. Twarahunze urake buzoza. Nuko ni mwami imbuto zimeze gute? Zikwiranye no kwihana. Mwami imbuto zikwiranye n'agakiza. Muse n'abantu bakijijwe. Yesu ashimwe. Imana ikikora ibintu bikomeye kuri abo bantu bihanye naho nyene ikibaha mpwemu yera, kugira ngo mpwemu yera abe muri bo, abarongore. Mpwemu yera abahindura abana b'Imana, kuko Bibiliya iravuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Imana ikikora ico gikorwa, iduha mpwemu yera kugira ngo mpwemu yera tuzigame, mpwemu yera turongore, tugumane ubwo bubasha bwo gucika abana b'Imana. Amen, amen. Ndagwana babwire, umuntu kubona ahinduka nico gitangaza ca mbere. Ni gitangaza. Kandi aho buri ngaho utarahinduka, ariko Yesu aracari ku kivi, aracari karakora ahindura. Haleluya. Mpwemu yera aracari karahindura. Nababwiye ngo Imana hageze aho yicuza ku muntu. Imana iravuga ngo ndicujije n'ukuri ico naremeye umuntu ku isi. Muravyumva none ko tugora Imana ndicujije. Ya Imana yari yaraduhaye no kuramba, aho umuntu amara imyaka 908 ariko kubera umuntu agora Imana, Imana ikanakicuza. Imana ngikira mugabanya imyaka, ati mpwemu wanjye ntazokwamara nyirana n'umuntu ibihe byose, kuko ari uw'inyama gusa, arangoye kuva ubu ndayikoroye. Iki dukorora kuri ngaha, mbega turi kumwe? Kuri ngaha 120. Mwumva Imana itazi gukorora. Kuva ku 100 nidusigariza n'500 tuba duhendahenda. Kirakorora 7. None 7 yoyo turacayima. Umbera abantu bavuga ati manirire nta myaka 100 nzoma. Ariho umuntu yaragwaye diyabeti, hanyuma rero ngaca taravuga ati bereza ku gasukari bakavana n'inywere nta myaka 100 nzoma. Ewe nawe ikikoroka n'ingoga, mwene uyo ntamarana 50. Yesu adufasha. Kubera iki? Icyawe umuntu yagoye umuntu. None uyu munsi tumara ngaha. Dawidi nawe yavuze ati ubu mu myaka y'umuntu ni imyaka 80, 70. Ati kubw'inkomezi nyinshi naho arashobora kumara 80, reka na 90 yoyimara. Ariko mwene yabasigaye ari iki? Umwavuga ati ibintu zirahi nta kimuryohera n'akahetse. Imana idufashe. Ibyo byose byatewe n'iki? Byatewe n'icyaha.
kubera iki? Kubera umuntu ntagomba guhinduka, aragoye kugira ngo Imana nayo nk'agahengwe ati ntitwokwama turaninyura. Igitangaza gikomeye ni ukubona umuntu ahindutse. Yesu adufasha. Abatwara barabizi, usanga abantu mu mabohero baruzuye, siko none? Mbega umuntu gufungwa akava mu ibohero acaza yahindutse, ahubwo hariya mu ibohero hari aho baza kwigirayo n'izindi tekiniki z'ivyo bahora bakora. Imana idufashe. Ejo bundi hari umunyantelefone acanwara WhatsApp, bace bambwira ngo abo bari hariya mu mpimba tabo arampamagaye mu mwanya ndamwishura ivyo mbazi, ngiye kuraba WhatsApp yanjye usanga bayitwaye. Je kubaza mwarimu ngo baguhakinze, ngo baguhakinze, ngo abantu bakora hariya ngo hariya usanga ngo baguhakinze. Kandi ntabwo batwaye amafaranga ngo nije niko ndabasaba, ntabo amatelefone mu mwanya ngo pasa WhatsApp yawe nimero yawe ariko arayibisha amafaranga, ariko asaba amahera. Ati kazi kawe uyabaha, jewe murasaba amahera gutyo. Kandi baramumenye, baca mumvumagura ati tuwe uri gisuma, pasiteri ntasaba amahera gutyo. Abantu ni ikibazo gikomeye cyane. Naho uwo mukubita, naho yopfungwa, naho agirante, sivyo bimuhindura. Muravyumva? Sivyo bimuhindura. Ariko uyu mwami yavutse yaje kuduha ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Haleluya. Abana b'Imana. Jero ndaryoherwa iyo mbona ishengero nk'uku, nama ndabita mwese ko muri abana b'Imana. Amen, amen. Yaribaza ngo uko nahindutse niko nawe wahindutse. Amen, amen. Hari umuntu umwe yambwiye ngati wewe pasiteri wewe urizera abantu bose urenga bameze ukumeze, byarya abantu baragoye.